Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe muzindutse muratwumviriza muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu kuri mwebwe muri Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye kirizwa na Diane Ninahazwe. Mu Burundi kwegereza ubutegetsi abanyagihugu biracari kure nk'ukwezi. Bimwe mu biriko bidindiza umugambi w'ubutegetsi bwegera abanyagihugu birimo amazone adakwiye. Nako dushimire leta kwayo mafaranga yo kubaka amazone azobabonetse kuko abenegihugu bakeneye kwishyira zone gusumara kumenya ubandi nabo zatikire kenshi turabirakora. Uyu ni Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Muri gihe nyino kwisi leta ya Cameroon yabujije impande zitandukanye zirimo amenyesha makuru kuvuga ku bibazo bijanye n'amagara ya President Paul Biya hamaze imisi ataboneka mu ruhame. Ibihuha ko yitavye Imana bimaze imisi bicana ko ku mbuga ngurukana bumenyi. Idonido ni mukanyisase. Amakuru yacu tuyatangurana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaduteguriye ayagezeho ijyanye no kwisi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Serwakira Milton yaracogoye ariko isize ihitanya abantu 10 muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Alejandro Mayorkas asobanura ko ari imibare y'agateganyo ko rero ishobora guhinduka. Abantu barenga miliyoni 3 ntibafite amashanyarazi. Imyuzure iracyari myinshi cyane biteye ubwoba, by'umwihariko kubera amazi y'imigezi yarenze cyane inkombe zayo. Sosiyete z'ubwishingizi zivuga ko ibyo Milton yashenye bishobora kuzihombya amadolari agera kuri miliyari 50. Tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujya muri Afurika. CDC Africa, ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo muri Afurika, iratangaza ko Marburg itakiri icyago mu Rwanda. Aho bigeze aha nta muntu uheruka kwandura, nta n'uheruka gupfa, kandi virusi ntigishoboye kurenga imipaka y'u Rwanda no gukwirakwira mu bindi bihugu. Bivuze ko u Rwanda rero ruzaba rwayitsinze neza mu minsi ya hafi cyane iri imbere. Ni Dr Jean Kaseya, umuyobozi mukuru wa CDC Africa, wabitangaje ejo kuwa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mpuzamahanga kuri telefone ku buhanga bwa internet. Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Dr Nsanzimana Sabin nawe yari muri iki kiganiro yasobanuye ko Marburg yanduje abantu 58, 13 yarabahitanye, abandi 12 barayikize neza. Gukingira byatangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Icyorezo kandi ni n'ubushita bw'inkende bwageze no muri Zambia. Leta ivuga ko umurwayi wa mbere na mbere ari umugabo ukomoka muri Tanzania w'imyaka 32 y'amavuko. Yageze muri Zambia mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 gushize, ariko leta ivuga ko ashobora kuba yarafashwe atarambuka umupaka w'ibihugu byombi. Isobanura ko yatangiye gukurikirana aho uyu murwayi yagiye anyura hose. Mu kwezi kwa 8 gushize, OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yatangaje ko ubushita bw'inkende ari ikibazo cyugarije isi yose ku nshuro ya kabiri mu myaka 2. Bwari bumaze kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gukwirakwira mu bindi bihugu bituranye. Bityo ibihugu bitandukanye byiyemeje gutanga inkingo muri Afurika. Nibyo Eugene Mukankusi yatubwira. Ibihugu byiyemeje gutanga ku nkingo bifite zakorewe muri Denmark ni sosiyete Bavarian Nordic cyangwa iza KM Biologics yo mu Buyapani. Nibi bikurikira: Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubuyapani, Espanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu kwezi kwa 9 yemeje ko Amerika izatanga doze zingana na miliyoni 1 z'urukingo rwa Bavarian Nordic n'amadolari angana na miliyoni 500 ku bihugu bya Afurika kugira ngo byonganire urugamba kuri iki cyorezo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu biwugize nabyo birimo gutanga byibura doze 566 na 500 z'urukingo rw'ubushita bw'inkende. Izindi doze 351 na 500 zizatangwa n'ibyo bihugu ku giti cyabyo. Inyinshi zizava mu Faransa, mu Budage, Espagne, Malta, Portugal, Luxembourg, Croatia, Autrichia, Pologne n'ibindi. Izindi nkingo 500 zizatangwa uyu mwaka na Gavi,
urugaga mpuzamahanga rufasha mu bijyanye no kugurira inkingo ibihugu bifite umutungo uciriritse. Ijwi ry'Amerika. Paul Biya yaba arwaye arembye. Perezida wa Kameruni amaze ibyumweru birenga 5 atagaragara. Amakuru aracicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru avuga ko uyu mukambwe w'imyaka 91 y'amavuko yaba ndetse yaritabye Imana. Kuwa kabiri w'iki cyumweru guverinoma ya Kameruni yarabibeshyuje itangaza ko Perezida Biya ari muzima i Geneve mu Busuwisi. Ntibyacubije umuhengeri bituma noneho ejo kuwa kane ifata icyemezo cyo kubuza umuntu uwo ari we wese kuvuga ku kibazo cy'ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Iteka rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Paul Atanganji rivuga ko itegeko rizahana ryihanukiriye umuntu wese uzabirengaho. Paul Biya amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi. Ijwi ry'Amerika dusoreze mu Burayi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky arimo arazenguruka kuri uyu mugabane nanone. Fidel Niyongabo arabitunyuriramo atubwira ikimugenza. Muri urwo rugendo rw'amasaha 48 arimwa ku mugabane w'Uburaya, Zelensky ariko asaba imfashanyo ya gisirikare n'amafaranga y'imfashanyo. Yarutanguriye mu Bwongereza imbere yuko ashika mu Bufaransa ejo kuwa kane. Mu nyuma yaho byabitegekanijwe ko aja mu Butaliyano no mu Budagi. Perezida Zelensky agize urwo rugendo mu gihe hari ubwoba kw'imfashanyo ya Amerika izogabanuka niyo Donald Trump yatsinda amatora ya perezida azoba muri Amerika mu kwezi kuza. Mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kane, Perezida Zelensky yarerekanye umugambi wiwe wo gutsinda ingwano arimwo n'Uburusiya. Hari igihe yabonana n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Mark Rutte. Abategetsi b'Ubufaransa bavuze ko urugendo rwa Perezida Zelensky muri ico gihugu kari akaryo kuri Perezida Emmanuel Macron ko gusubira kwerekana ko igihugu ciwe kitazodohoka mu gushigikira Ukraine n'abanyagihugu bayo. Thomas Kamilindi urakoze kuri amakuru y'ijya nino ku isi waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Ayo muhejeje kumva nshuti bakunzi bacu n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Burundi, aho kwegereza ubutegetsi abanyagihugu muri ico gihugu bikiri kure nk'ukwezi. Zimwe mu ntambamyi ziriko zibangamira umugambi wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu zirimwo amategeko y'ibwirizwa ritunganya intwaro y'amakomune atarajaho. Vyavugiwe mu nama umushikiranganje wa mbere yakoranije ku munsi wa gatatu w'inondwi igamije kurabira hamwe aho ubutegetsi bugeze bwegereza abanyagihugu. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mwisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Iyo nama yari yitabwe n'abashikiranganje, abanyamabanga ntayegayezwa babo hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganje. Umushikiranganje wa mbere yashaka kumenyesha abo bakozi bakuru bo mu bushikiranganje ku itegeko rihindura ukugena intara, amakomine, amazone n'imitumba haritegerezwa kuja mu ngiro guhera mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka arangiye. Kuri we iryo bwirizwa rizotuma kandi intwaro mu makomine hinduka, ubutegetsi bukegera abanyagihugu. Abari bitavye inama basanze izo mpinduka zisaba umwiteguro kandi hakaba hasigaye umwanya muto. Urongo ikigega c'iterambere ry'amakomine ati hari intara za Gitega na Butanyerera zitagira aho zikorera kuko aho zisanganywe ari hato, n'amakomine niko kuko. Mwitegeko rishasha rigenga intwaro mu makomine hari ibikorwa bizokwimurirwa mu mazone. Ivyo ni nk'ibijanye no kwandikisha abana, gufutisha abapfuye, kuraganisha no kwandika ubugeni. Urongoye zone azoba afise abahanuzi 3. Ivyo bigasaba ibiro bya zone byagutse. Hategerezwa rero kubakwa ibiro by'amazone bigera ku 451. Gervain Ndirakobuca akaba yasabye ko hoje imbere ibijanye n'inyubako z'amazone. Ibintu byose biteza gukorerwa rimwe ibikunda dukora kimwe turavye demwaye igihugu gifise. Rero kubyumva uko nabwo dushimire leta kwayo mafaranga yo kubaka amazone azobabonetse, kuko abenegihugu bakeneye kwishyira zone usumara kumenya mu bandi nabo za tigre kenze tuba zirakora. Nk'uko
umukunzi w'ishuri ry'Amerika yabikurikiraniye hafi abivuga ikibazo gikomeye ni kijanye n'amategeko merekeza y'ibwirizwa ritunganya intwaro mu makomine. Nk'umushikiranganje w'indero Habyarimana François abona ko mu gisata c'indero hari bitegerezwa guhinyanyugwa. Kuri uko babivuze amategeko tuzoza guhinyanyuga ni menshi kandi ndibaza niyo byatatu general bidahinyanyuga bizogorana ko bazoca bavuga bati umushikiranganji nibaza ko hano mwigisha kandi mwigisha atwagoraniye amamusitani kuvuga ibintu kugira ngo muri fonction publique bazoca baturabira kugira ngo amategeko ahinyanyuge. N'amategeko ahindura inzego z'ubwo bushikiranganje mu ntara no mu makomine nayo azohinduka cyo kimwe no mu bundi bushikiranganje hatomogwe ubagena uha abakozi amanota n'ubahana. Iryo tegeko rizotuma kandi abakozi bo mu bushikiranganje bagabanywa kuko akazi kabo kazoba kimuriwe mu ntara no mu makomine yo hagati mu gihugu. Hari rero abazotegerezwa kurungikwa mu makomine. Ivyo navyo bisaba ko n'abakozi ba leta bazofatwa n'iyo ngingo bategurwa mu mitima nk'uko byasabwe n'umushikiranganje w'indero. Ku bakozi bo mu bushikiranganje bataratahura canke batagomba kwizo mpinduka ziba, umushikiranganje wa mbere yabamenyesheje ko amafaranga y'imigambi yahora mu bushikiranganje agiye kurungikwa mu makomine guhera mu mwaka w'ibikorwa w'2025 ushira 2026. N'umugambi wa leta udasubira inyuma. Kubera rero iyo ndinganizo nshasha bisabwa ko musitanteri wa komine azoba afise ubumenyi n'ubukerebutsi bikwiye kuko azoba afise ibikorwa bidasanzwe kandi bisaba uburambe mu bijanye no kurongora abandi no gutunganya neza akazi. Bitagenze uko kwama injyane mu bakozi. Gervasi Ndirakobuca yaragabishije abashobora gutebya ico gikorwa kumva zuko bazoba bariko baratunganya itegeko ribakura amata mu kanwa. Umwe mu bakozi ba leta w'i Bujumbura twaganiriye yadusiguriye ko kuduga gukorera mu ntara z'amakomine byo hagati mu gihugu bigoye cane mu gihe ubu maze imyaka ishika 10 canke irenga ubi Bujumbura canke Igitega. Bisaba ko imiryango itandukana ugasanga upanze inzu zibiri ukagira n'ibikoni bibiri. Ivyo navyo ntibyoroha mu gihe umukozi wa leta asanzwe ahembwa agashahara gato. Nk'ubu nka jewe nigwarije madame aja muri kine gatatu mu ndwi noheza nkaca ndamuta nkaca nja gukora akazi haba nsaba retraite anticipe. Mugenzi we kuri mu nama nkenguza amateka y'imuriwe Igitega mu mwaka wa 2016 avuye i Bujumbura akaba yari amaze imyaka 15. Ati bujya kwimuka ntivyoroshe. Twamubajije tuti igihe wewe wimuka byagenze gute, nawe ntiyifuje kuvugira kuri mikro y'umukunzi w'ijwi ry'Amerika, ahubwo yamwandikiye agira ati iyo umukozi bamwimuye akaja gukorera mu yindi ntara agira ingorane nkuru zikurikira. Akenera uburyo bwo kwimuka kugira ngo aronke amahera yo gupanga inzu no gushobora kugira ibyo afungura hamwe n'ibindi bikoresho byankenerwa mu rugo rushasha. Agira kandi ingorane zo gutunga ingo zibiri kuko aba yatandukanye n'umuryango. Birashika kandi umuntu akabura tike no mu gihe yifuje kuja kuramutsa umuryango, ugasanga biramukoze ku mutima kandi ntarangura imirimo yiwe neza kuko aba afise akamubakiye ku mutima. Mu biharuro bitangwa n'inzego z'igihugu zibishinzwe mu Burundi, amwe mu mazone n'amakomine nagira amazi n'amatara nayo amategeko mperekeza y'iryo bwirizwa rigenga amakomine ntarashigwaho mu gihe hasigaye amezi atarenga 7 ngo iryo tegeko rigenga amakomine rije mu ngiro. Thierry Ndayishimiye urakoze. Tuve mu Burundi tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ibiziga 30 by'abaheruka guhitanwa n'impanuka y'ubwato mu kiyaga ca Kivu vyaraye bishingurwanye iteka. Vyashinguwe Igoma mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera yagiye ahabereye imihango yitabiriwe n'abategetsi ba Kivu hamwe n'abaryango banyakwigendera. Aha ni kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma aho umuhango wo gushingura bahitanywe n'impanuka y'ubwato bwo mu bwoko bwa MV Merdi yabereye. Ni imirambo 10 yashinguwe ku irimbi rya Makao muri teritwari ya Nyiragongo, yose yabaguye muri iyo mpanuka bakomoka mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuhango wo gusezera kuri iyo mirambo wari witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye b'intara za Kivu zombi. Ni ijambo rye guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Professeur Jean-Jacques Purusi avuga ko ibyabaye byose byatewe n'uburangare bwa bamwe mu bayobozi
kazi. Ibintu dukora bidafitanye isano n'ibyo leta itegeka nibyo bitera serivisi za leta zose kujya mu kaga. Ubu bwato bwarakoze iriya mpanuka byose ni uburangare bwa bamwe mu bayobozi, cyane abayobozi bashinzwe kureba ibyinjira n'ibisohoka binyuze mu mazi. Ntekereza ko abo ngabo aribo babaye intandaro y'iriya mpanuka. Ibyo mbivuze nshize amanga. Ni gute ushobora gufata ubwato butwara abantu 100 ugashyiramo abantu 300, 400, 500 wongeramo n'imizigo? Guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya Ruguru, Komiseri Kukalipopo Remiwald, we yumvikanishije ko nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu bikorwa byo kugerageza kwinda imibiri y'abaguye muri ubwo bwato yita ko ariyo myinshi cyane, hagaragaye ko ubwato bwamanutse kugera kuri metero zirenga 200 z'uburebure. Ubwato bukimara gukora impanuka bwacitsemo ibice bitatu, ho bwari muri metero 200 buza ku cyambu cya Kitsuku hano mu mujyi wa Goma. Impamvu kugeza ubu tutarabasha kubona imirambo myinshi ikiri mwari ya mazi y'ikiyaga cya Kivu ni ukubera ko nyuma y'ibipimo byakozwe ubwato bwasanzwe buri muri metero zirenga 500 z'uburebure, kandi aho ni ahantu hari gaze nyinshi ku buryo bitorohera buri muntu wese kuhagera. Dukomeza twihanganisha mwebwe abagize imiryango y'abahuye n'iki kibazo cy'impanuka. Tuboneyeho kubizeza ko ibikorwa bigamije gushaka igisubizo kirambye kuri iki kibazo birimo gukorwa. Abagize imiryango y'ababuze ababo muri iyo mpanuka bavuga ko ibyabaye byateye igihunga gikomeye mu miryango yabo, cyane ko hari abagiye babura abantu barenga benshi icyarimwe. Uyu ni Bwana Emmanuel Mfitumukiza, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 57, akaba ari n'impunzi yaturutse muri teritwari ya Masisi. Uyu yapfishije abantu 4 muri iyi mpanuka. Urahangaha hejuru y'ibi byago byabaye abantu bakaba bapfuye mu buryo butunguranye. Jewe napoteje abantu 4 barimo umukazana wanje n'umwana we. Madamu Twizerimana Jacqueline nawe yaje gushyingura abantu be 5 barimo umusaza we n'abarumuna be 2. Uyavuga ko bigoranye cyane kubyiyumvisha, niyo mpamvu ari icyo asaba ubuyobozi. Uyu ni musaza wanje buriyo nguwo ndi shangazi we, bagiye n'abana 3. Yaraturutse Minova kwa nyina. Impanuka byanatewe n'ibarabara kubera abantu babuze inzira, ariko Imana itugiriye neza ikadufungura inzira byose byashoboka. Girije wa Kivu ya Ruguru na Guverineri w'Epfo bumvikanishije ko kugeza ubu umubare nyakuri w'abaturage bari muri ubwo bwato utaramenyekana. Gusa bizeza abaturage ko iperereza ryimbitse rigiye gukorwa vuba na bwangu. Amwe mu masoko atandukanye yagiye avuga ko ubwo bwato bwari butwaye abantu barenga 400, ariko nta gihamya idakuka iraboneka. Kuri iyi nshuro ni imirambo 30 yashyinguwe, ni ukuvuga 10 yo muri Kivu ya Ruguru n'indi 20 yo muri Kivu y'Epfo. Kuva aho iyi mpanuka yabereye mu cyumweru gishize, abayobozi bamwe bashinzwe gusuzuma ibyinjira n'ibisohoka binyura ku cyambu cya Minova mu ntara ya Kivu y'Epfo bamaze gufatwa n'inzego za leta mu rwego rw'iperereza ryatangiye kuri iyo mpanuka. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bita Tura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.
Ejo rya Amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye. Leta zunze ubumwe za Amerika itangaza ko kuva kuwa mbere uza ingenzi zose zizokwinjira ku butaka bwayo zivuye mu Rwanda canke haize iminsi 21 zivuye muri ico gihugu zizobanza gusuzumwa indwara ya Marburg. Amerika ivuga ko iryo suzumwa rigamije kugabanya ivyago vy'injizwa rya Marburg muri Amerika no kuba yo kwira mu banyagihugu bayo. Temistokle Mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru. Mu zindi ngamba zatangajwe na leta ya Amerika harimo ko kuva kuri uyu wa mbere ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo cyatangiye gutanga ubutumwa ku bantu bajya mu Rwanda bubasaba kwirinda ingendo zitari ngombwa. Harimo kandi ko kuva hagati muri uku kwezi kwa 10 abagenzi baza muri Amerika n'indege barageze mu Rwanda kuva mu minsi 21 ishize bazajya banyuzwa kuri kimwe mu bibuga by'indege bitatu byateguwe. Itangazo Presidency ya Amerika yasohoye kuri uyu wa mbere riravuga ko ubutegetsi bwa Biden na Harris bwiyemeje gukumira, gutahura no gutabara byihuse mu gihe hari ikibazo cyihutirwa cy'ubuvuzi ku isi. Riravuga ko kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi gushize kwa 9 ubwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangazaga ko hadutse indwara iterwa na virusi ya Marburg mu gihugu, leta ya Amerika ikomeje gukorana bya hafi na guverinoma y'u Rwanda mu guharanira guhagarika indwara vuba na bwangu. Itangazo riti nk'uko twabibonye twese muri iyi myaka ya vuba, ibibazo byihutirwa byugarije ubuvuzi ni ikibazo cyugarije isi tugomba gukemura dufatanyije. Leta ya Amerika ivuga ko ikigo cyayo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo cyagenzuye kigasanga ibyago byo kwandura iyi ndwara muri Amerika biri hasi, kandi ko kugeza ubu nta n'umurwayi wa Marburg wari wagaragara hanze y'u Rwanda. Itangazo rya Presidency ya Amerika rivuga ko kuva iki gihugu cyamenya ko iyi ndwara yadutse mu Rwanda ciyemeje gutanga inkunga ingana na miliyoni 11 z'amadolari yo gukemura ibyankenerwa byihutirwa by'ubuvuzi mu Rwanda no mu bihugu birukikije. Ibyo birimo gufasha mu gushakisha no kuvura ababa barahuye n'abanduye, gukumira ubwandu bushya no gushyiraho ahasuzumirwa indwara ya Marburg ku bajya mu mahanga banyuze ku kibuga cy'indege no ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranyi. Mu bindi leta ya Amerika ivuga ko yakoze mu gufasha u Rwanda guhangana n'iyi ndwara harimo kohereza inzobere 3 zo mu kigo cyayo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo ngo zirufashe mu muhate warwo wo guhashya virusi ya Marburg. Itangazo riti nubwo kugeza ubu nta nkingo cyangwa imiti ya Marburg biremezwa n'ikigo gishinzwe gusuzuma ibiribwa n'imiti, leta zunze ubumwe za Amerika yatanze amagana ya doze z'urukingo rukiri mu igeragezwa ndetse n'imiti mikeya nayo ikiri mu igeragezwa. Ibyo byageze mu Rwanda muri iki cyumweru. Presidency ya Amerika kandi ivuga ko iki gihugu cyatanze ibikoresho byo gupima virusi ya Marburg ndetse n'ibyo kwirinda mu rwego rwo gufasha mu kurinda abakozi b'urwego rw'ubuvuzi. Itangazo riti mu gihe cy'ibibazo tugomba gufatanya mu kurokora ubuzima bwangu. Guverinoma y'u Rwanda yafashe ingamba zo gukumira iki cyorezo no kurengera ubuzima n'imibereho myiza by'Abanyarwanda, kandi leta zunze ubumwe za Amerika izakomeza gushyigikira uwo muhati. Presidency ya Amerika igasaba ko hakomeza kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibyorezo. Ivuga ko yari yo mpamvu iki gihugu kimaze imyaka irenga 20 gitera inkunga umurimo wo kubaka urwego rw'umutekano mu by'ubuvuzi ku isi. Ibyo nabyo bikaba bigamije kubaka ubushobozi bwo gukumira, gutahura no guhangana n'akaga indwara z'ibyorezo zandura ziteje hirya no hino ku isi. Itangazo riti nubwo dutabara hari ibibazo imahanga, intego nyamukuru y'ubutegetsi bwa Biden na Harris ni ukurinda abaturage ba Amerika. Mu rwego rwo kugira ngo Abanyamerika bagume batekanye, turimo gushyira mu bikorwa ingamba z'inyongera ku itsinda ry'abagenzi bagera muri Amerika bavuye mu Rwanda, harimo n'isuzuma rusange ry'abinjiye mu gihugu bavuye muri icyo gihugu. Ibyumweru bigiye kuba 2 leta y'u Rwanda itangaje ko mu gihugu habonetse uburwayi buterwa na virusi ya Marburg bwagaragaye mu turere 7 kuri 30 tugize igihugu. Inzego z'ubutegetsi zirakomeza gukangurira abantu kwirinda kwegera uwagaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara no kwirinda gusuhuzanya bakoranaho. Mu bimenyetso biranga iyi ndwara harimo kugira umuriro mwinshi, kuribwa umutwe bikabije, kubabara imikaya, umunaniro, kuruka no gucibwamo. Temistokle Mutijima urakoze. Nongere ko ibibuga vy'indege Amerika izoza iracisha ko ingenzi zivuye mu Rwanda ari icitwa O'Hare mu gisagara ca Chicago, icitwa JFK i New York n'ica Washington Dallas hano mu icungararo y'umurwa mukuru wa Amerika i Washington DC. Muri Amerika kandi mumenya ko abanyagihugu benshi bakwije imyaka yo gutora bemera ko igihugu gikwiye gutwarwa hashingiwe ku vyumviro vya Gikristo. Ababibona uko bagwiriyemwo abo mu mugambwe w'abarepublika, abademokrate ntibabibona kimwe nabo. Nivyo turabira hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'amatora yo mu kwezi kuza kwa 11 ngaha muri Amerika. Thomas Kamirindi. Abahanga mu bya politiki n'amadini basomera ishusho nyakuri y'iki cyiciro cya rubanda, by'umwihariko ku nkubiri irimo igenda ifata intera ndende
yitwa Reawaken America, bishatse nko kuvuga kongera gukangura Amerika. Imaze imyaka 3, yashinzwe mu 2021 na Michael Flynn wahoze ari Lieutenant General mu ngabo z'igihugu. Flynn yabaye kandi agahe gato cyane umujyanama mu by'umutekano w'uwari perezida wa Repubulika Donald Trump kuva ku itariki ya 22 y'ukwa mbere kugera ku ya 13 y'ukwa kabiri mu 2017. Avuga ko yahagurukiye gushinga umutwe w'ingabo z'Imana. Abandi bambari bakomeye ba Trump bahise bamukurikira. Abayoboke ba Reawaken America bagenda bazenguruka igihugu bigisha abaturage ku karubanda, bavuga ko cyugarijwe, ko kiri mu ntambara, ngo ntibabakunda kuko badakunda Yezu, ariko ntibatura ngo bavuge neza abo babanga abaribo. Kandida w'abarepublikani Donald Trump nawe arabishimangira. Twese turi abarwanyi mu rugamba rwo guhagarika ba rutwisi, abatemera Imana, abashaka ko isi iba nk'umudugudu n'abakomuniste, kuko nicyo bari cyo. Turangajwe imbere n'Imana, tuzasubizaho repubulika yacu nk'igihugu kimwe gifite ubwigenge n'ubutabera kuri bose. Abayoboke ba Reawaken America bemeza ko abanditse itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizemo ko igihugu cyubakiye ku mahame ya Gikristu, nyamara mu by'ukuri nta birimo. Ahubwo itegeko nshinga rivuga ko buri wese afite uburenganzira bwo kwihitiramo idini ashaka. Imyemerere yabo ituma by'umwihariko barwanya uburenganzira bw'umugore bwo gukuramo inda ku bushake bwe biramutse bibaye ngombwa. Batandukanye n'abademokarate. Vice Perezida wa Repubulika Kamala Harris ni kandida w'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu. Mureke twese twemeranywe ku kintu kimwe. Si ngombwa ko uta imyemerere yawe mu by'idini, cyangwa se kwibuza kwemera ko guverinoma itakagombye kumubwira icyo akwiye gukora. Ikigo cy'ubushakashatsi Pew Research Center cya hano i Washington DC kivuga ko hafi ya 1/2 cy'abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batekereza ko Bibiliya yakagombye kuba icyitegererezo mu myandikire y'amategeko yose y'igihugu, ariko nanone ku rundi ruhande batekereza ko leta idakwiye kugendera ku idini rya Gikristu. Ijwi rya Amerika nonga duce dusozera amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo. Kuri mikro mwari mwazindukanye na Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha, twari kumwe muhinga bw'ivyuma. Ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Ahanje turasura mu bindi biganiro giye kubatororokaniriza no kubategurira. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi. Muri sanga yakoze byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.